ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radiyo ijwi ry'Amerika. Wadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri weshatu radiyo yacu voa.com. Ikaze mu makuru yacu yo muri aka kanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'abagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku banyamerika, ijambo umukuru w'igihugu ageza ku baturage buri mwaka. Well, I know this nation will meet the test, protect freedom and liberty, expand fairness and opportunity, and we will save democracy. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ageza ijambo ku baturage, turarigarukaho mu kanya muri aya makuru. Abimukira 500 binjiye mu gice cya Melilla banyuze ku mupaka w'igihugu cya Espanye bavuye muri Maroc. Na Uburusiya buratangaza ko bumaze kwigarurira umujyi wa Kherson mu majyepfo ya Ukraine. Abanya-Ukraine bo bakavuga ko bakomeje kurwanira muri uwo mujyi. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru y'ijwi ry'Amerika tuhere kwavugwa hirya no hino, duhereye kuri iyo tubabwiye mu ngingo z'ingenzi. Ukraine iravuga ko ikomeje kurwanira mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu ishaka kuwugumana. Uburusiya bwo bukavuga ko bumaze kuwigarurira. Fidel Niyongabo. Uburusiya bwongereje ibitero vy'amabombe mu bice bikomeye bibamwo abasivile. Ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifise impungenge ko ico gihugu kiriko gikoresha uburyo bukomeye kugira gishobore kwinjira mu bisagara cari citeze ko cari gufata atangorane. Ibitero bikomeye vy'amabombe vyabereye mu gisagara ca Kharkiv kiri mu buseruko bw'igihugu kirimwo abantu 1,500,000. Inyubakwa ziri mu gice kiri hagati muri ico gisagara zasenyuwe n'amabombe. Abategetsi bo muri ico gisagara bavuga ko abantu 21 bishwe n'ibisasu vya muzinga n'amabombe y'indege z'ingwano mu kiringo c'amasaha 28 arangiye. Abandi 4 bishwe mu gitondo c'uno munsi kuwa gatatu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijambo ryiwe ry'umwaka yashikirije abanyamerika mu ijoro ryejo kuwa kabiri yatangaje ko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yibajije ko yari kwinjira muri Ukraine atangorane na gatoyi, kandi ko amakungu yari kurorera. Ngo yamara yahanganye n'uruhome rw'inguvu z'abanya-Ukraine atari yiteguriye canke yibajije. Uburusiya butangaza ko bwarungitse ababuserukira mu ncuro ya kabiri y'ibiganiro vy'amahoro muri Bielorusiya hafi y'urubibe. Yamara Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko Uburusiya bukeneye guhagarika ibitero vy'amabombe niba bushaka kuganira ivyerekeye amahoro. Fidel Niyongabo urakoze. Turacyari kumwe. Abimukira 500 binjiye mu gice cya Melilla baciye ku mupaka w'igihugu cya Espanye bavuye muri Maroc, nk'uko ubutegetsi bo mu icyo gice babitangaje kuri uyu wa gatatu. Nanone Fidel Niyongabo. Sabrina Mo aserukira leta ya Espanye muri Melilla yabwiye radiyo yaho Sedena Cop ko yatangajwe nuko abantu barenga 2,000 bagerageje kwinjira muri ico gice bavuye ku butaka bwa Maroc. Igitigiri kinini cyane kitari bwibonekeza imbere yaho. Abantu bariko bahunga ubukene canke uruhagarara bararindira indwi canke mbere n'amezi atari make mu micungararo y'ibice vya Melilla na Ceuta vyegukira Espanye biri mu buraruko bwa Afrika ku nkengera z'ibahari Mediterane, kugira haboneka akaryo ko guca mu ryahumye abapolisi ku mpande zose z'urubibe. Babishoboye baragerageza kubandanya bagana igihugu ca Espanye hamwe n'ibindi bice vy'Uburaya. Radio Sedena Cop yerekanye amasanamu ya video ku mbuga ngurukana bumenyi y'abimukira bariko bagira iminsi mikuru, bamwe muri bo buzuye amaraso igihe bariko berekeza ikibanza c'abimukira hagati mu gice ca Melilla. Ico kibanza gishobora kwakira abantu 480. Ibiro vya leta yaho vyasohoye itangazo rivuga ko abajejwe gukingira imbibe za Maroc barengewe igihe abantu batari munsi y'ibihumbi 2,500 bagerageza kwinjira mu gice ca Melilla igihe c'isaha 5 n'igice zo mu gitondo zaho. Bamenyesha ko abantu bari bitwaje inkoni bateye amabuye abari bajejwe gukingira imbibe. 500 muri bo bashoboye kwinjira muri ico gice. Abimukira 3 n'abajejwe gukingira imbibe za Espanye 3 bavuwe inyuma yuko bakomeretse bisanzwe. Fidel Niyongabo urakoze. Mbere yuko tukurekura tubwire ibiteganijwe ku muryango w'abibumbye wemeza ku nshuro ya mbere uyu munsi kuwa gatatu umugambi ujyanye n'amasezerano yo guca plastike mu mahanga.
ishirahamwe ONU rimenyesha ko ari amasezerano azoba akomeye cyane yerekeye gukingira ibidukikije azoba ashitsweko kuva habaye amasezerano ku ihindagurika ry'ibihe y'ipari yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Ibihugu bigize ishirahamwe ONU vyagize ibiganiro mu kiringo kirenga indwi i Nairobi muri Kenya kugira vyumvikane ku masezerano agenewe kugira umuziro ibintu vya plastike bigeramira bikomeye ibidukikije. Tegekanijwe ko abategetsi b'amareta bemeza mu mpera z'uyu munsi ingingo itegekanya ibizoba biri muri ayo masezerano bitegekanijwe ko azoherahezwa mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024. Tangazwa na Inge Anderson, umuyobozi nshingwabikorwa w'umugambi w'ishirahamwe ONU ujejwe ibidukikije. Yabwiye abaserukira ibihugu vyabo bari Nairobi ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu vya plastike yoba ari amasezerano akomeye cyane. Yamara aragabisha ko kugira amasezerano ariyo yose ashikweko bizova ku vyanyuma bizoba biri muri ayo masezerano akiri karaganirwa. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryatangaje ku munsi wa mbere ko integuro y'ingingo itegekanijwe ko ifatwa uno munsi kuwa gatatu ivugwa ko amasezerano agira umuziro ikoreshwa ry'ibintu vya plastike azotegerezwa kubahirizwa. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. eshatu radiyo yacu voa.com, naho murahadusanga, naho kuri Facebook na Twitter ni kuri @voa radiyo yacu. Ukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Nari nababwiye rero ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yaraye agejeje ijambo ku baturage ba Amerika. Ni ijambo umukuru w'igihugu ageza ku baturage buri mwaka avuga ku bibazo bitandukanye. Iry'uyu mwaka rero rikaba ryibanze ku ntambara ibera muri Ukraine Uburusiya bwashoye kuri icyo gihugu. Tukivuga rero ku by'iryo jambo, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yarigarutseho aganira na Professeur Athanase Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago, mubwira uko yaryakiriye iryo jambo. Turarigarukaho mu kanya kari buze, ariko reka tubanze twumve icyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Professeur Athanase Gahungu. Ikintu ca mbere canejereje mu ijambo ry'ejo ni uko kuva mba muri kino gihugu ndonka ubwenegihugu ntari bwumve ijambo ryashoboye ryoha kunganya iryo yavuze ejo Perezida Biden. Wumvise uko yabivuze, hari abantu bari bamaze kuza baravuga bati kumbure Perezida Biden aje muri iyi minsi uko abantu bamwemera byarasubiye hasi rwose. Nibaza yuko aricyo gituma abamufashije kwandika ijambo yashikirije abanyagihugu muri State of the Union bariryohoroye neza, rikaryoha kandi abantu bakarifata neza. Twagiye turaraba ko abantu baza baba ba republike baba ba demokrate kujya kuntu baza barava hasi berekana yuko ibyo umuntu ariko aravuga nibyo. Byararyoshe rwose kubona yuko ikintu umuntu yokwita bipartisanship carabaye mu ijambo ryabaye ejo. Ku vyerekeye ingwano mu gihugu c'Uburusiya, Perezida Joe Biden yarashikije abanyamerika utwigoro yagize kugira ngo amakungu yose yifatanye na Amerika kurwanya no mu gutuza eka no kwiyamiriza ibitero by'igihugu c'Uburusiya muri Ukraine. Ico kintu mubona ko ari ikintu yashoboye kujijura ko abanyamerika kiya kintu yaragishikirije neza. Kumbura abantu bazovuga bati ico kutwereka neza turi abanyamerika, ico dukuraho muri ivyo turiko turagira mu kigoro turiko turagira. Nibaza ko yabigize kwerekana yuko Uburusiya na Perezida Putin ubu bazoba barupfa bonyene, amafaranga yabo yagabanutse, bakababuza nk'ubu indege zabo zizosubire kuca hejuru ya Amerika, amafaranga yaho bimwe bita stock market bikaba byagabanutse rwose. Hanyuma ukabona nuko bariko barafasha abaraha amafaranga barungikiye Ukraine. Hanyuma kandi agaca ahumuriza abanyamerika ati ntimutinye, twebwe abanyamerika ntituzorungika ingwano muri Ukraine, mugabo tuzofasha ivyo bihugu byose bikikije Ukraine kugira ngo Abarusiya ntibabandanye.
ku bindi bintu bihambaye yashikirije yaravuze cyane cyane ku vyerekeye ikiza ca COVID-19 nk'uko mwabibonye benshi mu nama nshingamateka ntibari bambaye udufukamunwa. Ijambo yashikirije yo kwerekana ko ico kiza yakoze ibishobotse vyose kugira ngo agituze ni ubutumwa abanyamerika nka bose bashobora guhurirako. Ego ni ubutumwa bahurirako kuko urabona kuva bya COVID bitangura bamwe baratataje bati twebwe dutegerezwa kubona izo mask ubwo bufukamunwa bukwiye hose, tukabona aho umuntu yoza gusuma abana bakigira muhira, abandi nabo bati ibyo ntabwo dushaka. Ubu rero kubona Perezida Biden ubu rero ko twamaze kubona yuko abagwa ibyo kurwara corona, ibyo kwicandagisha byamaze kuba neza, kurwara corona byasubiye hasi, ati reka rero tureke abantu bidagaze nk'uko bahora. Kandi yaciye abyerekana uwari kararaba kuri televiziyo Perezida Biden n'abamukurikira nabo bari kumwe, nta bufukamunwa bari bambaye, abari bambaye ubufukamunwa bari bakeyi gose. Muri politike yo mu gihugu hagati Atanazi Gahungu nk'uko mubizi ifaranga ryarataye agaciro, ivyo bita inflation. Abanyamerika bagiye kugura lisanse y'imodoka zabo basanga izimvye. Amajambo yashikirije ku vyerekeye ukuntu ubutunzi bwifashe, ukuntu amatagisi eka muri rusange ibintu byose biraje nshinga abanyamerika. Muribaza ko ashobora kuba yarabahaye akizero iyo amafaranga yamaze gukoroka, Frederico, akizero karahita karagora kuza. Mugabo yarabishikirije neza, arababwira ati ikintu kigoye nuko muri iyi minsi ibintu byagoye, karubira, amabe esanse, ibitoro, imiduga inywa, ibitoro indege zinywa bikaduga. Twebwe icyo twabonye mu banyamerika nuko abantu uko ibyo bintu bakora batumye biba byinshi, umuntu akaza kugura kuri menshi aho gufata bakagabanya amafaranga yo gukora ibintu. Nk'aho hantu amafaranga ugasanga ikintu bagikoze ku mafaranga ku idolari rimwe, mugabo bagaca bakigurisha ku muntu amadolari 30. Ibyavuze yuko ariyo makosa ariko araba. Agomba rero yuko ibyo byogabanuka. Hanyuma ikindi yabwiye abanyamerika kandi bahuriyeko nuko agomba yuko ubu abanyamerika bagura ibintu byakorewe muri Amerika kandi byakozwe n'ubuhinga bw'abanyamerika. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kiganiro na Professor Atanaze Gahungu wigisha muri kaminuza ya Chicago. Reka nanone tukivuga ku bijyanye n'imirwano yo muri Ukraine. Ambasaderi uhagarariye Burundi mu Burusiya yahuje abarundi baba muri icyo gihugu kugira ngo yumve uko bamerewe muri iki gihe Uburusiya bwateye Ukraine. Nanone turaza kusaba mugenzi wacu Frederic Nkundikije atugezaho ikiganiro yaganiriye n'uwo ambasaderi n'ibyo yaganiriye n'abo barundi baba muri Ukraine. Abanyeshuri bari muri Ukraine bamwe tumaze kumva ko hari abashoboye gusohoka baravayo baraja mu bihugu nka Polonye, hari wagiye muri Slovakia, hari n'ubundi yaraye yashoboye kuvayo ejo. No munsi rero baciye ngo baburiza amamodoka n'abo bari kumwe bose baca batwara i Berlin mu Budagi. Abo barashoboye kuvayo. Hari n'abandi babiri bari bamaze kuvayo bo bavuye mbere bari muri Polonye. Mugabo harasigayo abandi barundi bakiri muri Ukraine. Harimo abijayo kera bagaca bagumayo, hari n'abandi bari baheruka kugendayo bari bamazeyo iminsi mike. Ubu rero nibo abo basigayeyo nibo bagira ngo bigoye ingene bazovayo kuko biriko biragorana cyane. Sina benshi mu bisanzwe, si benshi kubera baja muri Ukraine, n'abagenda ku giti cabo bihira amashure kuko abantu bafise amabursa ya leta. Ikintu Burundi buriko burakora kugira ngo bufashe abo barundi muvuga ko bataravayo ni nk'iki? Ico turiko turagerageza gukora
turahana amakuru, hanyuma jewe abanciye ko nkaca amakuru ndayashikiriza uwutwara ambasade y'u Burundi muri Turikiya, kuko niwe asanzwe ari aba Ukraine, nawe agaca afata amatelefone bakavugana n'abo bantu, kuko aho duca amatelefone duca tuyamuha, hanyuma nabo akagerageza ingene abafasha. Hanyuma nk'abo bazoba bagiye nabo muri ahari ubuserukizi bw'u Burundi kugira ngo ambasade zacu ziri hariya hagize ico bishobora gufasha bizofasha. Muri iyi minsi mwarakoresheje inama abarundi bari mu Burusiya nabo nyene, murashaka kutubwira ukuntu vyifashe mu Burusiya kuri abo barundi? Turazi ko no mu mezi aheze batari borohewe cane cane n'ubwicanyi kenshi bwarondera abanyafrika. Ubu abo barundi inama mwabagiriye niyihe muri iki gihe igihugu c'Uburusiya kiri mu ngwano n'igihugu ca Ukraine? Icambere co kwari kubaremesha, kubabwira yuko igihugu c'Uburundi kikurikiranira hafi biriko biraba, kandi n'ubuserukizi bw'u Burundi aho turi dukurikiranira hafi biriko biraba, tubatera intege rero ko batogira ubwoba, kuko naho intambara iriko ibera hanze y'Uburusiya hariho inkurikizi nyinshi zishobora kubashikira. Tuvuze ko cane cane duhereye kuri ibi vy'agafashanyo kabo k'amaburse, kubera birya bihano bafatiye iki gihugu bishobora kugorana ku gafashanyo kabashikire. Hama rero twarabaremesheje turavuga yuko igihugu c'Uburundi kizogerageza gukora ibishoboka vyose kugira ngo ako gafashanyo barondere ukundi ko bashikira. Ico rero carabashimishije cane. Hanyuma ikindi naco kwari kubasaba yuko bobandanya biga, hanyuma bakitwara neza, birinda kugira uruhande begamiye, kuko ivyo ntibaraba, barekere abagira politike bagire, mugabo bobo cane cane bige, hanyuma biyubare, bagume barikanire kugira ngo ntihazogire ubagirira nabi. Kubera ivyo nizo impanuro duhora dukunda kuja turabaha kenshi, mugabo rero ico gihe ku munsi wa mbere iyo nama ico twarabishimikiyeko cane, kuko nabo bavuga bati inzara izohava itwica niyo bitashoboka ko agafashanyo Uburundi buturungikira kaza karadushikira. Ambassadeur Edouard Bizimana, murakoze cane gose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Namwe murakoze cane. Ambassadeur Edouard Bizimana uhagarariye Uburundi mu Burusiya mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Frederic Nkundikije, nawe tugushimire. Bakunzi b'imikino, irushanwa nyafurika rya basketball riragarutse ku nshuro ya kabiri. Iryo mwaka ryitabiriwe n'amakipe 12 y'ibihangange ya Afurika, ruzambikana guhera tariki ya 5 y'ukwa gatatu kugeza 28 z'ukwezi kwa gatanu. Turagutumiye gukurikira Ijwi ry'Amerika izakugezaho iyo mikino yose. Twese hamwe ibihugu 54, amakipe 12, umugabane umwe, hatsinda umwe. Karabaye. Arabararitse rero mugenzi wacu Edi Rwema, nk'uko mumaze kubyumva. Muzakurikire iyo mikino. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu tubikomereze ku kiganiro bungabunga ubuzima. Umuriro, kubabara umutwe n'umunaniro ni ibimenyetso indwara z'ibicurane COVID-19 na malaria zihuriraho. Mu gihe virusi ya corona ikwirakwira ku isi hose, inzobere zivuga ko iyo virusi ishobora gutera urujijo igitangira, kubera ko igira ibimenyetso bimwe n'iby'izo ndwara tuvuze. Bavuga ko ibyo bishobora gutuma bitoroha kumenya ko ari malaria mu turere yiganjemo. Nk'uko ikigo gishinzwe gucunga indwara no kuzikumira cy'Amerika kibivuga, zombi covid n'ibicurane bishobora kutagira ibimenyetso kugeza bigeze aho bikara, nko kubabara mu muhogo, kuribwa umubiri wose no guhumeka bigoranye. Cyokora umuntu ufite covid-19 bishobora kumufata igihe kirekire mbere y'uko abona ibimenyetso ugereranije n'urwaye ibicurane. Tunyarukire muri Mozambique, aho abantu amagana batonze umurongo ahapimirwa covid-19 biturutse ku cyorezo cya virusi y'ibicurane bikaze. Ni mu gihe kandi umubare w'abasanganwa virusi ya corona wiyongereye cyane mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere. Virusi y'ibicurane itera ibimenyetso bisa n'ibya virusi ya COVID-19 yo mu bwoko bwa Omicron, yatumye ababarirwa mu magana mu ntara ya Manica muri Mozambique bajya kwa muganga mu cyumweru cya kabiri cy'ukwa 12 k'umwaka ushize. Umubare wajya kwa muganga muri iyi minsi ariko wagabanutseho kimwe cya kabiri. Umubare w'abaza kwivuza bafite indwara z'inzira z'ubuhumekero waragabanutse. Umubare w'abandura COVID-19 nawo waragabanutse mu mashami ashinzwe ubuvuzi.
cyakora iryo gabanuka ntiriratugeza ku rwego twariho mbere y'ibiruhuko. Abarwayi b'ibyo bicurane aho muri iyo ntara bagaragaza ibimenyetso bisa nk'ibya Omicron nk'inkorora yumye ndetse n'umuriro. Abategetsi ba Mozambique bemeje ko hari ibyago byo kwanduzanya cyane, banasaba abaturage gukaza ingamba zo kwirinda. Umubare wo hejuru w'ubwandu wagaragaye mu cyumweru cyo kuya 31 z'ukwa mbere. Twagize ijanisha ry'abandura ringana na 58%, birimo biragabanuka. Iki cyumweru twagize ringana na 32%. Nerisio Joachim, umunyeshuri mu mashuri yisumbuye, yamaze ibyumweru byinshi ashinjwa n'umuryango we kubakurira icyo bita virusi ya corona, ariko biza kugaragara ko byari ibicurane. Nabaye wa kabiri mu kwandura ibicurane iwacu. Abandi bagize umuryango bibwiye ko ari COVID, ariko kubw'amahirwe nari narafashe doze ya kabiri y'urukingo rwa COVID n'ibimenyetso byagiye bigabanuka uko iminsi yashiraga. Uyu munyeshuri wa kaminuza we ku rundi ruhande yagize impungenge acyandura ibyo bicurane. Bwa mbere natekereje ko ari COVID, ariko nagiye ku kigo nderabuzima baransuzuma, basanze nta bwandu bwayo mfite, numva ndiruhukije. Nubwo biri uko ariko nahise mfata umwanzuro wo kujya kwikingiza indi doze y'urukingo. Nubwo muri iyi minsi umubare w'abandura wagabanutse, abategetsi bashinzwe ubuvuzi bafite impungenge ko hadakurikijwe ingamba z'ubwirinzi umubare w'abandura COVID n'uw'abandura ibicurane ushobora kwiyongera. Kandi iri tsinda rigizwe n'abagera ku 6,406 bose hamwe tugomba kugeraho. Muri abo 2,412 ni abakozi bo mu rwego rw'ubuvuzi, 1,750 n'abafite indwara zidakira, ndetse 44 baba mu nzu rusange. Kuva icyorezo cyadutse nta cyangezeho, simbiza ahari wenda nuko mba njyenyine. Naje no kwikingiza mu rwego rwo kwirinda ibyo bintu. Nabonye abantu benshi barimo kwandura COVID. Intara ya Manika ya Mozambique yagaragaje ko muri iki cyumweru hari abarwayi ba COVID-19 bagera ku 3,300 bose hamwe. Kuri uwo mubare wose abagera kuri 15 nibo barimo gukurikiranwa mu bigo bivura COVID-19. Muganga Elisha Osati ku bitaro Muhimbili i Dar es Salaam muri Tanzania arasobanura ingorane ziboneka mu gusuzuma ibicurane COVID-19 na malaria nuko zakemuka. The flu and COVID, both of them are caused by the viruses. Uzagira umuriro, ucika intege, uribwa umutwe, bamwe ndetse bazagira isesemi banaruke. Twabonye ibyo bimenyetso byose kuri COVID, ibicurane na malaria. Rimwe na rimwe biragora kuzitandukanya, ariko nk'urugero kuri COVID umurwayi azahumeka bigoranye kandi agire ibicurane n'inkorora. Rero ku bicurane ibimenyetso bijya kumera nk'ibyo, ariko umuntu urwaye ibicurane nawe agira inkorora ndetse ishobora kubiruse cyangwa se iri munsi y'urwaye COVID, kandi byombi biterwa na virusi. Ikibazo cyo kwanduriramo izindi ndwara kiriho. Muri Tanzania mu gice kibasirwa cyane na malaria, hari aho usanga irwawe n'abantu benshi, none haziyeho na COVID. Ku bw'ibyo rero hari ingorane ikomeye ko abantu bashobora kwanduriramo izindi ndwara. Raporo iheruka ya OMS ivuga ko abantu bandura COVID-19 buri cyumweru bagabanutse mu mpande zose za Afurika. Umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara waguye ku nshuro ya mbere kuva inkubiri ya 4 igeze mu bushorishori. Matsidiso Moweti, umuyobozi wa OMS muri Afurika. Ku nshuro ya mbere kuva Omicron yadukana inkubi ya 4, ubwandu bushya muri Afurika burimo kugabanuka cyane, ndetse hari n'icyizere cy'uko abahitanwa n'iki cyorezo bazagabanuka. Ubwandu bwagabanutse ku rugero rwa 20% mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, mu gihe umubare w'imfu wagabanutse ku rugero rw'8%. Mu gihe uturere 4 twagaragaje ko habaye igabanuka ry'ubwandu bushya, muri Afurika y'Amajyaruguru hagaragaye ubwiyongere bukabije ku rwego rwa 55%, kandi ibihugu bya Tunisia na Maroc byombi byagize ubwiyongere bwihuse cyane ku buryo byarushije umubare w'abanduye muri Afurika y'Epfo.
amapfa akabije muri somaliya yatumye miliyoni z'abantu batungwa n'imfashanyo y'ibiribwa. Ibihumbi barirundira mu mijyi bahunga inzara, babayeho nabi aho bari, nta suku ihari muri ibi bihe by'icyorezo. Inkuru ya Mohamed Sheikh Noor i Mogadishu mu ijwi rya Edi Rwema. Abanyasomaliya bo mu byaro bahunga amapfa buri munsi baragera mu nkambi z'imbere mu gihugu ziri mu nkengero z'umurwa mukuru Mogadishu. Mu nkambi ya Naja, Muhubo Adam, umubyeyi w'imyaka 45 ufite abana 4, arimo gutegura ifunguro ry'umuryango we. Aha bahageze mu cyumweru gishize nyuma yo guhunga icyaro cy'iwabo cya Lower Shabelle kiri mu birometero 90 uvuye kuri iyi nkambi. Twahavuye kubera ko harashize ibihembwe bibiri byikurikiranya nta mvura kandi izuba ryari ryaratsembye amatungo n'imyaka. Twagenze umunsi wose n'amaguru tugera aha mu nkambi. Ariko kandi ubuzima muri iyi nkambi yuzuye abantu nabwo buragoye. Nur Hassan Ali w'imyaka 56 aragaragara nk'ushaje cyane, aragaragaza intege nkeya cyane uko agenda gake gake iruhande rw'utuzu aho mu nkambi. Amatungo yanjye yatangiye gupfa kubera amapfa yabaye maremare, bityo ahitamo guhungana n'abana, nyuma bagera mu nkambi. Ariko na hano nta kintu dufite, n'abana barashonje kandi ntacyo kurya bafite, nanjye ndarwaye. We n'umuryango we w'abantu 6 nabo mu cyumweru gishize bahunze inzara mu cyaro cy'iwabo. Inkambi ya Naja icumbikiye imiryango 370 imaze igihe gito ivanywe mu byabo n'amapfa kandi amatungo yabo yose yarashize. Nta nkunga na nkeya barimo kubona, yabiturutse muri leta cyangwa mu miryango nterankunga. Nta macumbi yo kwikingamo izuba, imbeho n'imvura. Kuba nta mvura nibyo bituma bahunga ku bwinshi bagana Mogadishu. Abategetsi b'akarere bashinze Madame Faiza Omar kugenzura ibijyanye n'abagera mu nkambi ari bashya. Muganga Abdirazak Yusuf uyobora ibitaro bya Martino avuga ko ubwiyongere bw'abo baturage burimo kurushaho gushyira urwego rw'ubuvuzi rw'umujyi mu kaga. Amapfa yateye mu gihe barimo guhangana n'umutwaro wo kongera kwiyongera kwa COVID-19. Icyo amapfa yakoze ni ukongera undi muzigo kuri icyo kibazo, ibyakuriye uburwayi n'impfu. Amapfa ubwayo arimo guteza undi mubabaro n'akaga mu gutuma icyorezo gikwirakwira. Leta ndetse n'imiryango nterankunga ishamikiye kuri Loni batanze impuruza ko ababarirwa muri za miliyoni muri Somalia bakeneye imfashanyo y'ibiribwa mu buryo bwihutirwa. Abategetsi kandi bavuga ko ibihumbi by'impunzi ziri mu nkambi zegereye Mogadishu ziri mu byago byo kwibasirwa n'ibyorezo biturutse ku ibura mu isuku n'isukura, ubucucike bukabije ndetse n'amazi mabi. Ubushinwa bumaze igihe bujyana ubuvuzi bwabwo gakondo mu mpande zose z'isi harimo na Afurika. Mu gihe bivugwa ko iyo miti y'ibyatsi ifasha mu cyorezo cya COVID-19 yakiriwe neza na bamwe, abandi bagize impungenge mu bijyanye n'uburyo ikora no kuba nta mategeko ayigenga ariho. Victoria Munga i Nairobi muri Kenya mu ijwi rya Temistokere Mutijima. Ku myaka 85 y'amavuko, Pal Singh ari mu barwayi 100 baba bafite gahunda za buri munsi zo guhura na muganga ku ivuriro Oriental Chinese Herbal Clinic ryo mu mujyi wa Nairobi. Amaranye imyaka 5 uburwayi bw'umugongo, arashakira ubuvuzi kuri iri vuriro. Harimo itandukaniro rito nk'uko nabimubwiraga. Ubu hashize icyumweru, bizafata nibura izindi nshuro ziri hagati ya 12 kugeza kuri 15 nyuma tuzareba ko bimeze. Ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa buragenda bukundwa muri Afurika nk'uko ubushakashatsi bwo mu 2020 bwakozwe n'ikigo mpuzamahanga cyo mu Bushinwa bwabigaragaje. Inyandiko yo mu kwa kabiri kwa 2020 y'umushakashatsi w'i Beijing yatangajwe mu kinyamakuru cya leta China Daily yavugaga ko ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa buzazamura ubukungu bw'Ubushinwa, bugatanga umusanzu ku rwego rw'ubuvuzi mpuzamahanga kandi bugaragara nk'ubuzafasha mu kuzamura ijambo icyo gihugu gifite mu isi. Nyamara abaganga babyigiye bavuga ko abarwayi barimo kwirengagiza ingaruka mbi zaboneka mu gihe iyo miti ikoreshejwe kenshi cyane.
Temistokle Mutijima aratubabarira amasaha aratujyanye, tunisegure ku bakunzi b'ijwi ry'Amerika kuri ya nkuru tutabashije kubagezaho ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden waragejeje ijambo ku baturage b'Amerika. Turayigarukaho mu makuru yacu ataha. Reka nshimire mwe mwese mwari muduteze amatwi, nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho aya makuru. Dieudonne Cyubahiro ku buhanga bw'ibyuma, Jeffrey Mutagoma kuri mikoro. Twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.